Bonjour, je m'appelle Daïsaba Kimjoan. Je suis un joueur de Kinama Academy. Merci de nous avoir octroyé ce don. Que Dieu vous bénisse. Merci encore. Je nitwa Gahinga Salum Fahim, abansanzwe ndi muri Kinama Academy. Ni academy twovuga yuko imaze umwanya munini ibayeho. No munsi rero twari dufise igikorwa ngaha aho twari tuje kwakira imfashanyo twarungukiwe n'umugira neza, tukamusabira no ku Mana ko yomuha uwo mutima nyene wo gufasha n'abandi. Muri academy yacu Kinama Academy dufise abana bashika nko ku majana 2. No munsi abantu mwabonye ni bake kuko abandi basanzwe bari no mu bibazo nitwaronsa abandi bana. Rero tubigera mu wundi munsi ho byari kubana birebire kuko abana ni benshi. Kimwe rero turiko turashimira abo bantu badufashije tunabasaba yuko bokwamizako kuko urabona ko aba bana bakiri bato benshi bari munsi y'imyaka 13. Urumva no kwamizako kugira turabe ko mu myaka iza 5 canke 6 kugira abana bazoja mu mugwi nserukiragihugu w'u Burundi nkuko twavyishinze kuko Kinama Academy isanzwe iri mu academy bari muri no commune ya Nahangwa. Je rero twatuko tubisaba nabo badufasha ko bokwamizako kudufasha kugira dukurikirane bana. Yego byinshi ni biri mu nyambaro nkuko mubabona aha nibike twagiye twambika n'amabara ubona atandukanye. Mugabo ni byinshi twaronse kandi turanashima. Ubibonye n'abakinyi b'umupira urabona baravye mu maguru si heza. Nikindi naco ni imipira yo gukina kuko mu mategeko umwana ari munsi y'imyaka 13 ico asaba cyane n'umupira so kwiruka siki n'umupira. Urabona inyambaro yo turashima turanayifise twanayiturungikiye tukaba tunabashimira ico kintu rero cyo turato namba twoboneka twoshima. Imipira nayo urumva niyo nkenerwa cyane mu bana kugira bagume bari muri ritme kumenyera umupira nico kintu mu bana kiba gikenewe. Twe turafise abana abafigeze muri 4e division. Iya Kinama Academy irafise abana bageze muri 4e division. Urumva yuko mu myaka 2 tuzoba turi kure. Cyo rero twasaba kuko uburyo sikirenga turanashimira kuri ino fashanyo kwera turanashimira. Par la présente, je m'appelle au nom de Ndaïsaba Omar Tassin. Je suis le président de l'équipe Kinama Academy. J'aimerais juste d'abord donner mes remerciements à mon frère Warren Chebi pour avoir m'octroyé des kits de maillot ainsi que les kits de cônes pour les entraînements de mes joueurs. Et aujourd'hui, je suis très ravi d'avoir reçu ces dons. Je voudrais par la présente, par mon nom et au nom aussi de toute l'équipe et de tout mon comité. Notre académie a été créée en 2016. C'était au mois de septembre 2016 qu'on avait créé cette académie, Kinama Academy. Et nous avons plusieurs catégories. Nous avons la catégorie de U13, U15 et U18. C'est-à-dire, nous avons les minimes, les cadets et les joueurs de la 4e division. Pour le moment, nous comptons au moins 200 jeunes. Pour le moment, nous sommes en train d'abord de faire le recrutement ici à Bujumbura. Mais bientôt, j'irai à Gitega pour commencer une autre académie. Je vous remercie.